ibintu byose ku buzima bwawe. Rero ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu avuga mu majambo ambwira n'ukuri. Haleluya. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukenyeje ukuri. Ni jambo ndakunda kubwira abantu twama turi kumwe igihe cyose uzikusenga. Iyo ukurasenga mbe uri kusengera mu ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana uhagazemo. Haleluya. Ijambo ry'Imana, ukuri ni ijambo ry'Imana. Aha. Mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira gukiriza. Mwambaye kugororoka. Rero kugororoka twambara ukugororoka ndushora ukugororoka ndarakuze kubisigura ari ukugororoka twaronse igihe twakira Yesu Kristo. Igihe twakira Yesu Kristo paraba mu bureka ko ndi muri we ntafise ukwanje kugororoka ariko mfise ukugororoka kumwe kuva kuri Kristo Yesu. Rero ukugororoka dufise ni kumwe kuva kuri Kristo Yesu. Ukundi kugororoka ni igihe umarsha mu buzima bwejejwe. Rero ubuzima bwejejwe ntibushoboka utagendera mu ijambo ry'Imana. Ntibushoboka. Haleluya. Yesu avuze ngo datubenze mu kuri ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo ry'Imana niryo rigenda ritweza ku munsi ku munsi. Niryo rigenda rigushoboza gutambukira mu kugororoka kw'Imana gufatanya na pratique. Haleluya. Ikindi gikingira igikiriza. Ukugororoka gukingira igikiriza ni protection. Haleluya. Mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Ibigwanisho kindi naco ibirato by'ubutumwa bwiza. Ibirato bidufashe iki ni by'ubutumwa bwiza. Ndakunda kubwira abo turi kumwe kenshi iyo uri kuravuga ubutumwa bwiza burya ni ikigwanisho kidasanzwe. Haleluya. Imana ishira ko umutima ku bantu n'aba bari barikorera. Haleluya. Kandi hamwe n'ibyo byose mwabiri nk'inzu yo kwizera niyo muzoshobora kuzimisha imyamya wa mubi yose yaka umuriro. Rero ibigwanishwa inkinzo yo kwizera ni dushobora kuzimya imyamya wa mubi. Ni byose bituruka mu ijambo ry'Imana. Uko kwizera ni gushobora kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Ni gushobora kututari kurumva ijambo rya Kristo. Ibyo umaze kwimenya biragwa kugira ubasha bwo kugira iki bwo kuganza muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibanga twumvise ko ari ibanga ryo kuganza. Ni ibanga ryo kuganza. Mwabire inkofero y'agakiza ni inkota ya mwemu yo jambo ry'Imana. Ni inkofero y'agakiza idushoboza umwasi igihe cyose aterera mu byumviro. Ni byiza ko ijambo uba wuzuye ibyumviro byawe ame yawe uba yuzuye ijambo ry'Imana. Ni byiza ko uhindura ibyumviro byawe ubihinduje ijambo ry'Imana. Ni byiza ko burya ikintu dufise ijambo ry'Imana twararose ijambo ry'Imana. Ni byiza ko dushira umutima ku ijambo ry'Imana. Rero biradushoboza kuzimya iyi casque d'isari idufashe iki satani atera mu byumviro. Igihe wambaye casque d'isari ni ijambo riba ryuzuye muri wowe. N'igihe satani yatera Yesu yamutere mu byumviro. N'igihe ibyumviro wumva ko hari ibyumviro bidafatanye n'ubukuru bw'Imana ukaca ubicecekesha. Niho office ubushobozi ni assurance office office kuzimya ni protection burya ijambo ry'Imana riri muri wewe nigere kuzigama tuba mu handitswe ngo haleluya. Ijambo ry'Imana benye inkota ya mwemu yo jambo ry'Imana. Ino nkota ya mwemu ni ijambo ry'Imana. Ni ishuri kubufise kubarishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubushobozi ni kuri ganzisha ugategeka imyemu zose. Burya bintu byose birafukama munsi y'iryo zina. Iryo zina ritupoperanijemo ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashaka rero kugira ngo ndavyegeranyirize hamwe kugira ngo umuntu wese atahure. Burya Imana yaragwaye kuganza. Iriva ngo amajuru n'amajuru ayoboraho. Wariko isi Imana yahaye abana b'abantu kugira ngo bayiganze. Kugira ngo tuganze. Imana tugiye kugira ngo tuganze amafi yo mu biyaga. Hari ibintu zikorera mu mazi, ari ibikorwa ziba zifise. Niweza kugiye kimwe kanaka tuzobisigura ko akantu kamwe mbwa izi myemu zirafise ibikorwa ziko zirakora. Zirafise ibintu kanaka, zirafise ibyo byatumwe. Abantu benshi barakunda kurota bari mu mazi. Burya mu mazi hari ikinyegezo kidasanzwe. Hari ikintu kanaka kidasanzwe. Hari ibintu zikorera mu mazi. Rero n'igihe Yesu ariko agenda hejuru y'amazi, byasigura ko agenda hejuru y'imyemu kanaka. Haleluya. Reka kugira ngo ndabisigure ko gato. Thank you Jesus. Haleluya. Turabire hamwe Yesaya igice cyaho cya 27 some ku murongo wa mbere honyine avuga ngo kuri uwo munsi uraho azohanisha inkota yiwe ikarishi nini ikomeye Lewiyatani cya kiyoka kimyaruka nico Lewiyatani cya kiyoka kigonyonzora kandi azokwica ico gisato c'amahero co mu kiyaga. Hari imwe bikora mu kiyaga cyo gikoko kinyaruka. Ino abantu bakunda kurota bari mu mazi cyangwa bakabona ikintu kanaka barakunda kubona crocodile nico cyakiyoka kiyaruka cyo mu mazi. Burya hari imwe mu kanaka ziganziza mu mazi. Abantu benshi kugenda sho kumenya ariko hari imwe mu kanaka ziganziza mu mazi. Giye kimwe tuzobirara hamwe Imana ivuga ngo turi mu nashobora kuganza aganze hano imwe mu zikorera mu mazi. Nimwe zikora mu birere n'izindi zikorera hano kwisi n'abaronzi giye baza gukora nibaze ko bambara n'ibigenda hano kwisi birende kicuba ngo ibigenda hano kwisi agerageza kwiyembeka bishusho by'ibikoko
abarozi bariyambika amashusho y'ubuyabu y'ibintu kanaka, y'imbeba, y'amaserpa, umuntu kanaka kabona ibintu kanaka, no mu mayereko n'abantu babigira mu ndoto bakabona ikintu kanaka rero kiramwiruka ko burya Imana yataye kuganza ikintu cyose. Menya ngo nimba umurozi yoza yambaye ishusho y'akayabo, menya wewe nawe urafise ishusho, urakwiye kwambara ishusho y'intama. Haleluya. Bakwiye kwambara ishusho akameremere k'intambwe. Intambwe n'igikoko kidafise ubwoba bw'ikintu nakimwe, igikoko kiganza. Imana yabicoye. Rero burya inka nayo nababwiye ni igikoko cy'umukozi. Burya Imana yaduhaye ubushobozi bwo gushobora gukora tugashika ku bintu bikomeye cyane. Haleluya. Yesu ari kuvugira handi hana, yari kuvugira mu hoteli, ariko yagiye gukorekta ubuntu bw'inka. Haleluya. Ubuntu bwo kugira ashobore kuzokora ibikorwa byose ndatamutuma. Imana yabicoye. Turimo umuntu asina tuvuge kuganza. Ubushobozi bwo kuganza menya ukorekera bikemuka. Izi mpemu zose tuganziza muri iryo zina rya Yesu. Ni byiza ko umara umwanya uri mu ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuganza hano ku isi. Menya ngo uganze uri muri warusha inkomezi uri mu bisi bo kugira ngo umurozi ni kanaka. Igihe kimwe banzanira umuntu kugira ngo amusengere, babwira ngo abapastori ngo byanse, abapastori ngo bamusengeye, uwo muntu musengeye umuntu wese acyapfa. Mugabo yari nk'imwe y'ikiyubwoba, menya ikintu cyashoboje kurema naremesheje ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri warusha inkomezi uri mu bisi. Haleluya. Bakibimbira ama information yaragomba nkoreko. Mugabo nibuka ikintu kimwe ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri warusha inkomezi uri mu bisi. Naganzije muri iryo jambo. Uwo muntu nta n'umuntu utanamusengeye maze kumenya icyo ndi muri Kristo Yesu. Namenye identité ya Kristo. Menya icyo ndatekekera muri iryo zina rya Yesu. Kamenya ngo sije nkiriho, sije nganza, sije kumusengera mu izina ryanjye, sije kumusengera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Menya ubushobozi Imana yaguha. Menya ngo Imana yaguha ubushobozi bwo kugira iki? Bwo kuganza nk'umwana w'Imana. Bafite ubushobozi bwo kugira ngo uganze. Uganze iki? Imwe zikora mu mazi. Hemwe nyinshi zikora mu mazi. Hemwe nyinshi zikora no kwisi. Hari abantu abakorana hano kwisi. Hari abantu nibaza ko igihe kimwe nzobisigura kugira ngo sigure kimwe nako ndagira introduction. Nibaza ko ikigo tuzokibandanya sigure imwe zikora mu mazi kuko ahana aya territoire Imana y'umuntu ngo aganze. Bimenye neza bize ngo umuntu aganze amafi yo mu biyaga, acaganza n'ibiguruka mu kirere, acaganza n'ibigenda hano kwisi kugira ngo umuntu ashobora kuganza. Burya niya Mana iza kuganziza hano kwisi. Imana ashaka kugira ngo yuzure hose, igaragarire hose. Burya umuntu yaremwe mu buryo butangaje, umuntu yaremwe mu buryo buteko. Wowe nk'umwana w'Imana urakwiye kumenya icyo wagizwe muri Kristo Yesu, ukamenya ko wahawe ubushobozi budasanzwe bwo gusubira kuganza, ugahagarara udatsinzwe n'ubwenge bwawe mugwaniza. Bibiliya ngo yarabatekereje mu maso yose. Yesu yavuga ngo je nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Isigura ngo hano kwisi no mw'ijuru turafise ubushobozi bwo kuganza, hano tugategeka. Haleluya. Rero gute umwanya munini uri kwa burya izo mpemu zirafise izindi mpemu zikorana, zifise abantu kanaka bakorana. Ukwiye kumenya ngo mbege ndiko mbacake gute mu madelivrance, tukamenya ati umuntu ariko agwanwa na esprit méchant, izo ziko ziragwa cyangwa ni esprit de ténèbres, mpemu y'umwiza cyangwa n'abakuru, tukamenya uburyo tugwana, tukamenya uburyo utegeka. Haleluya. Ukamenya option activa, ukatimenya ngo ntegeza ko activa option yo kumenya icyo ndi muri Kristo Yesu, cyangwa nka declare autorité yanje muri Kristo Yesu, cyangwa menya icyo ndi muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibyo biragushoboza kugira ngo ushobore kuganza udatsinzwe n'ubwenge bwawe mugwaniza. Haleluya. Uri umwana w'Imana, warahawe ubushobozi bwo kuganza. Haleluya. Genda uganza. Biba ngo amajuru nayo rakora ikisi yahaye abana bantu kugira ngo bayiganze. Haleluya. Ayitegeke. Ganziza hano kwisi. Menya icyo wabaye muri Kristo Yesu kugira ngo utegeke. Imana yabicoye. Menya ngo utegeke nk'umwana w'Imana, uganze kuko Imana yaguhaye ubushobozi bwose budasanzwe. Yaguhaye ubushobozi bwose bukorera muri wewe. Haleluya. Nkuko kwa gukora ku bushobozi bwawe wahamya muzura imukuye mwapfuye, ubwo bushobozi bukorera muri wewe. Bafite ubushobozi bwo kuganza uri muri warusha inkomezi no mu bisi. Bishobora ngo icyaje n'Imana cyose kinesha isi. Kandi kinesha isi no kwizera kwacu. Ahagaze mu kwizera komeza gute cyashobora kuganza. Imana yabicoye. Rero umenye ubushobozi bw'umwana w'Imana, umenye ko ubushobozi bwo kuganza. Ntongere gutinya, ganza, tegeka. Si uganza ni Kristo aganziriza muri wewe. Menya ngo wewe na Kristo mwacitse umwe, uri nk'imwe na Kristo Yesu. Menya ngo urashoboye kuganza hano kwisi. Rero umuntu akoperanijemo nk'ubwo bumeremere bwose. Nabagiye ko intambwe y'igikoko ntikigira kigira ubwoba igihe cyose. Haleluya. Peu importe umurozi nayo yambaye ishusho y'akayabo, menya ngo nawe urafise ishusho y'intambwe. Burya nta kintu na kimwe igikoko cyose gisubiriyo. Haleluya. Menya ngo ntugire ubwoba bw'ikintu na kimwe. Menya urashobora kuganza hano ku isi, bashobora kuganziza hano ku isi kandi ukanesha. Hageze mu birere, menya ngo umenye option active. Haleluya.
menye ngo ndani muri genda afite akamere ko kubona ibintu byose. Haleluya. Rero ni byiza ko ubimenya umwana w'Imana. Imana ibahezagire mukomeze kuranirwa mu mwami wacu Yesu Kristo.